ibikorwa vyiza bigomba kuba ku bwabo, mereye kuvuga ngo ku bwabo cyangwa ku bwacu twese, kuko biteguwe kugira ngo habe iciza kimwe cyangwa ikindi kigushikako. Mvuze uyu munsi kubijanye n'ivyuzuye award kubera ko umuntu wumvise ivyuzuye nuko ari imyaka myinshi two turakora igikorane cy'ivyuzuye cyangwa ise objective iri kwirashikwa ko n'ibindi bizogenda vyongerekana mu nyuma, ariko ubu tuvuge ku vyuzuye award. Ivyuzuye nkuko bisanzwe bizwi yuko ari programme iba itariki indwi z'ukwezi kw'indwi na kajyo keza ko gushitsa icimana yatuganirishije kubijanye n'ikigomba kugaragaza mu gihugu no kwisi. Hama kwinjizamwo award ni akajyo ko ivy'ubwami vyungukamwo abantu bose bari mu bwami. Igikorwa kitarabishengero rimwe nk'ishengero umuryango, ariko ni igikorwa cerekeye ishengero ryose nk'umubiri wa Kristo. Ivyuzuye award rero nakajyo keza kabaririmbyi baduhezagira, kuko igihe indirimbo zisohotse zihezagira abari mu mashengero atandukanye, zidukorera twebwe nk'ubwoko bw'Imana. Ubwa mbere nakajyo yuko abo bakozi bagira platform, bagira ahantu bashimigwa ibikorwa bakoze. Cya kabiri n'umutima w'ibikogwa dufise aho twizera yuko ejo nejo bundi bizofasha n'abazokurikira akajyo ko kubona yuko gukorera Imana nibigarukira gusa yuko ndindire kuzoja mu ijuru na bujya iyo dusenze tuvuga ngo ubwami bwawe buze. Gukorera Imana birabandanye no kubona ivy'Imana ishoboye gukora nonga kuri nose, ariko kandi nakajyo keza ko gutera intege abandi bakora ivyo bikogwa baririmbira Imana. Bamenye yuko mu kuririmba hari abantu bahezagirwa navyo, hari abantu bishikira, kandi hari akajyo ko kubasunika kugira ngo basubire gukora ibindi bikogwa. Handi kandi ni mu cadre yivuga butumwa akajyo ko kumenyesha inosi yuko igihe twaje kwa Yesu ni twaje gupfa, twaje mu munezero, twaje kubaho, twaje gutumira n'abandi ngo bikunde ko baza ngo bizere uwo mwami. Nakajyo kubazoza bakiri bato kabategura kuzokumva cyangwa babandanye bumva yuko gukorera Imana hariho umunezero kwikorera, kandi ariko no gutahura kw'abakoregwa cyangwa abo dusangiye urugendo muri ivyo bikorwa vyiza vy'Imana. Nico rero citwa ivyuzuye award, izoba mu vyuzuye crusade, icyo aricyo gikorane, ariko uwo mwanya wo gutanga ubushimwe n'umwanya mwiza wo gushimira abakozi basanzwe batubera umugisha buri munsi. Abaririmbyi baragahezagirwa, abaririmbyi baririmba indirimbo z'Imana barakwiye reconnaissance irenze uko abantu bavyibaza. Kenshi nama numva bavuga ngo iyo bagomba kwakira abaririmbyi bavuga ngo reka twakira abaririmbyi, iyo bagomba kwakiruza kuvuga ubutumwa ngo reka twakira abakozi b'Imana. Je birangora kuvuga ko ari abaririmbyi gusa kuko ndabazi nk'abakozi b'Imana. Abo bakozi b'Imana rero barakwiye nabo kumenya yuko ivyo bikorwa vyiza vy'Imana bariko barakora niba bikora ku bwabo bonyene, kuko indirimbo zabo zitwinjiza mu bwiza bw'Imana turi mu vyumba vyacu, zitwinjiza mu bwiza bw'Imana turi mu mashengero yacu. Nakajyo katwebwe nk'ishengero nk'abantu Imana ikira akajyo ko kwikorera muri kino gihe canke nk'indoto nzima ibijanye n'ivyuzuye kugira ngo bamenye ngo bafise umunsi aho nimba ari vyuzuye biruzuye koko vyuzure no mu vyabo. Imana ibamugisha. Birumvikana neza tumaze kuvuga ivy'indirimbo, ni vyiza uko hazaba expert b'indirimbo, kuko batangiye kuvuga ngo ari award isatanzwe mu vyuzuye, hama bakabona prophet baza kwibaza ngo nereswe uza kuba uwa mbere canke nereswe n'uza kuronga trophy. Ariko mu ndirimbo kiretse kwerekwa hariho ibikorwa biba vyakozwe. Nico gituma baririmba bataririmba gusa mu buryo bw'imwemu, baririmba basuniswe n'imwemu, ariko bakeneye beat, bakeneye bitandukanye biri muri iyo ndirimbo. Aba rero bari nga niyo jiri izo kwitwararika iyi program y'ivyuzuye award. Mbone akajyo ko gupresenta abari mu Burundi n'abari kwisi yose kubijanye n'ivyuzuye award. Kuri twebwe ni indoto gusa no gutanga akajyo ku baririmbyi no gutanga ubwo bushimwe, gushimira abakoze, ariko abakozi bazotunganya ivyuzuye award ni yijiri iringa, kandi nizere ko muza kubumvamo vyinshi. Imana ibahezage. Ino juri ivyuzuye award edition ya gatatu, ni ukuvuga ko nk'uko wari wabajije ati mbega bazohiganwa basubmitinge canke ni twebwe tuzobaha amaliste, ni ukuvuga hazoba nomination.
icyo twopresiza iyo awards si competition ni reconnaissance ni ukuvuga urokonesa uwakoze rero mwabo twaricaye turatora mwayo makategori atandukanye wanashaka muzobibona tuzosohora donc abanomine byongere bice no ku mbuga mumenya ati muri iyi kategori vraiment turavye ibikorwa ibi n'ibi n'ibi turavye ibintu bitandukanye ninde yabaye uwa mbere donc tubikusanya ariko critère izotuma uwo muntu aba umunomine ya mbere n'ibikorwa bien sûr afise hama na qualité y'ibikorwa afise na quantité afise biciye mu mavote bazoba bamutoye ku mbuga zitandukanye tuzoraba bien sûr n'ubwinshi canke no kwita popularité sinzi uko no inyuma yuko habaye ibikorwa inyuma yuko bifise qualité inyuma yuko na quantité y'ivyo bikorwa ari nini hama mbega ku mbuga ngurukana bumenyi naho bimeze gute hama na impact social y'ibikorwa yakoze nitwoja muri message kubera gospel cyo kimwe na sekira ntushobora kugira gospel ibisanzwe bifise message deja indirimbo yose aba ari message nizo novuga ni ziri mu migwine mwakoze ngabo kuri rezo sociaux izo bari juste kuba communique bariko barahiganwa siho amajwa siho gutsinda no gutsindwa bizobera jiri nizo selectiona abatsinda arabagira award turazizi zihaya zigahayagiza amaproduit ivyo kunwa ivyo kurya ariyo target hari abagira award gacha muri competition kugira ngo bamamaze mu artiste bamuvane ku rugezo bamushikane hejuru tukiyaga n'abafashe initiative nararyohewe cyane numvise cyumviro vision iyo vision yabicishije mu mavyumvise niyo ntego nkuru bavuze ati mu artiste cyane ugira gospel aguma dans l'ombre aragira effort nyinshi gira ama repetition menshi arakrea mugabo kumubwira merci ni gake cyane cyane mu gihugu cy'iwacu twarayazi muri jury nkazowe yaratwuguriye amaso gose aratwereka ayo mu bindi bihugu experience d'ailleurs nyene bigenda uhereye muri Afrika hari ahantu hamwe usanga babaha ikibanza gikomeye bitaraje rero nko muri Amerika hehe barenganye mu Burundi turacari inyuma niyumvira yuko rero nimugeze kuri edisigira gatatu ico no bamenyesha coco naho bavuze ko hari agashimwe n'agashime kavyibushe cyane gose kuko mu byo twayaze ntitwoja ngaho ngo twihaye gose twaragize constat turabona ko hariho amawadamu amwe usanga wumvise agashimwe kuvuga ko atabereye gose hagenze yuko abantu bamenya kuvuga merci kuko si ibintu bigoye gose abantu bicaye bakarondera uburyo birashoboka tubone yakaryo ko gusaba ngira baraza kubigaruka ko wese ashaka guherekeza igikorwa kirero bienvenue mugabo azataza biraboneka zaratunganijwe babimedereza cyane ni mu rugo biruzuye nyene hanyuma yindi reaction ashaka kuvuga ivyerekeye critère umuntu akubwiye qualité hari umuntu apfa kuririmba kwera ukabona yagiye muri studio ko yaririmbye mugabo wagenda kumviriza ko iciyumvira ugasanga si kinini hagenda ku ma image hongera mwebwe murabitahura gose aba cameraman mukabona iyo image nyene imeze cyane même la composition ugasanga amajambo ntiyayitondeye gose hama quantité hari umuntu ashobora gusora karimbo kamwe uwo mukompara n'umuntu amaze gusora album abiri nyumvira yuko qualité habaye gacigwizwa n'amakantité uyu muntu aba afise plus de chance abagize effort nk'indirimbo tufafise album zibiri za 10 chansons nta n'umuzi ivyo bintu usanga bitagize hanyuma hari ikintu yise impact muri société twarabiyaze nuko yabicishe ko gatoya ugasanga umuririmbyi yama yagiye guhezagira abantu ibikorane bamutumira ugasanga arafashije mu gikorani ugasanga abantu bahezagiwe gose nk'uyo muntu nimwomirengagiza
sico kimwe n'umuntu atari birebire ego byarangiye gose kuko award yose ifise uko iteye bayita gute bayita ame yayo originalité yayo c'est ça le plus important hanyuma mu gukonkluwa ariko nababwira ibyo twayaze hariho ni vision yuko les années prochaines here ku mwaka ukurikira giraraza kuronka n'akajye kubivuga navyo nyene hari agashime gakomeye gose gashobora kuboneka nico gituma dushaka kusaba muri bamyinshi makuru nanje iwacu mbonera akajyo kwemera ko nzobishiramo ingufu nyinshi naho ndi mikonje tu relayer l'information iki kintu kigiye gukogwa ni ikintu jewe nari nifuza kabisa kubera narakurikiranye aba artiste fait plus de 22 ans ndi mwisanganiro abagira gospel ama initiative ntiyabaye menshi surtout ahuza abaririmbyi ahuza abagira gospel usanga umuntu wese arizore ukwiwe abagerageje rimwe ntibasubira ugira kabiri mugabo ko iyi award igiye kujumwa kugira gatatu ni signe ko yavutse bayita gute nikigwaya les maladies infantiles zimwe z'abana bari munsi y'imyaka 5 baca babari expose n'ingwara nyinshi nuko rero byari byo sinzi ko inyuma y'izo éclaircissement ashobora kuva mu ibindi bibazo mugabo dans l'entretien ko ndifuza yuko bo dushikiriza l'année prochaine vision yayo kugira abantu babone yuko atari ibintu byo gukora gusa mugabo bifise le futur ikomeye ndemeza umutima uri muri bo yuko ndemeza ko umutima uri muri bo koko ni umutima wo gukunda ibikorwa naho munatorinda kuvuga mwabiboneye murabazi Big Zoe muramuzi ari muri ibi nivyiwe muramusata muramuzi Christian Xavier mumvise nigiye ari muri bino bikorwa kuri jewe numva uko abambere nobwira nabaririmbyi baririmba gospel iki gikorwa ni ciwanyu Imana iyo ihaye umuntu vision niba imugize Imana iyo vision ibimugize umugende w'iryo yerekwa ni nako kwemera kwanje yuko Imana ari kuganira n'ishengero ryose rya Sabaot ariko yashimye kuganira nanje ku bwabo vision ni yabo ujya umuntu abari umugende iyi vision ni ya baririmbyi tubateye kamo ko kuvyitabana inkomezi n'abatazo babari muri competition presence yabo no kubiherekeza vyoba vyiza kuko uko imisi kenda uko imyaka ikurikirana niko biba binini bavuze umwaka wa mbere yaratwaye Eden Banga igihe yari yaririmbye indirimbo ijambo nibuka turi muhira bamaze kumuha kijya envelope kinini kijya gisheke babona kitarinda kujya kuri banki ariko kiba ari gicapo civyo yakiriye turi muhira ndiko ndamuha uburyo ko nashimye kuyamwihera n'amaboko ndamubwira igituma Imana yansunitse gukora ibi bintu ndibuka umunezero yagize yakiriye ijya gitari ndumva binteye intege kumbe bene vyo ni vyiza byo batera intege bakabandanya umwaka uherutse aho Yannick yatwaye imoto byabaye umunezero uyu mwaka nguko muvyumvise ariyo ibahasha kuri uwo muririmbyi w'umugabo nkuko yabivuze Big Zoe umudamu cyangwa umukobwa umuririmbyi wa worship n'umuririmbyi mushasha ariko araduga na groupe hama hakabaho n'umukinyi w'isinema kuko mu masinema tuko turabona mu nyigisho zitandukanye tugomba ko zishimigwa baze rero muri uyu mwaka ni vyiza ko umuntu wese azagwa kumenya yuko ari muri ivyo bikorwa atashira n'umutima mbere wo guhigana kuko ni bikorwa yakoze nivyo bigomba bivuge ahubwo nakaje yuko ibindi bikorwa biza gukorwa muri uyu mwaka bizovuga cyane na cyane ko tuzi yuko ahari ikimenya ico wakoze kigusunika gukora cyane cyambere ko gutumira abaririmbyi igikurikira indoto ino vision ni nini nibuka ryari ndiko ndabwira abantu Imana yoduhezagira umwaka uzogasanga habaye n'umuririmbyi atahanye imodoka habaye n'umuririmbyi atasha amateka yahindutse byoba vyiza kuko iyo turirimbiye Imana ica mu bantu kugira ngo batubere umugisha rero ndatumiye abantu icakabiri ntumiye ishengero ryose muri rusange ubonye umuririmbyi yabaye
muri ino program uvyumve yuko iryo shengero arerewemwo ni shengero mugisha kuri twebwe kuko urumwungere wiwe wareze ingabire nziza iri kwiraduhezagira hakagira aho jiri yicara ikavuga uyu yagize impact muri societe yagize icakoze rero mu mwaka uza bizoba binini tubivuze turi nga bizoba binini kuruta kandi n'undi mwaka ukurikira bizoba binini kurutaho n'undi mwaka ukurikira bizoba binini kurutaho n'undi mwaka ukurikira bizoba binini kurutaho twiteze kubona amateka y'abantu nabo nyene agira ahindukira kugezaho kandi n'abazoza mu nyuma abana bariko barakura bari muri Sunday school batangura kugira indoto nanjye zotwara ivyuzuye award tubikora rero mu mutima wuko nejo bundi abantu boryohererwa Kristo n'umutima wivuga butumwa Imana ibaho umugisha.